Bo Jevre bakutabona sinovyidogera ngo oya abo kutabona gusa ikintu novuga vyamaye. Cyamwe kubona n'abantu benshi. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares indeed. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Ndabaramukije cyane amahoro y'Imana abane namwe. It's your boy Abdish known as MC Pompati ya Pompatimenti intare y'umuji King of Animation ndinga kugira ngo ndabibutse nongere ndabasabe kandi nimba mutarashona subscribe kuri iyi YouTube channel yacu turabingize cyane turabasabye mu mufite subscribe kuri Icyubahiro TV kubera ko tubafitiye byinshi cyane bigiye bitandukanye kandi tuzi neza ko muzobikunda mufite subscribe kugira ngo muzoze muraba abambere gukurikirana ibikorwa byacu nanone kandi ndabibutse yuko muri Icyubahiro TV aha mu Kamenge kuri 14 tubafitiye photoshoot nimba wifuza agafoto kiza cyane nimba wifuza agafoto kiza cyane gusumba utundi twose bagufotoye ni muri Icyubahiro TV tugufotore photoshoot yafashwe neza cyane n'umuntu yavyigiye neza cyane yitwa Tijos agufati agafoto kiza cyane so da subscribe. It's your boy Abdish nkuko bisanzwe Imana iwongereze umigisha. Yes guys, please s'abonner, subscribe, j'aime, partage. Vraiment please ndakwinginze ubikorere ko neza no kuri byihuse tize ko kwaguza gukora byinshi ku Icyubahiro TV. We love you guys. Hello bakunzi wa Icyubahiro TV, turabaramukije aho muherereye hose muri kumwe na Patience Niremera. Uyu munsi ni show kuri cameraman muri kumwe na Tijo mumenyereye amabi tekinika neza. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumire adasanzwe, reka atwidondore atubwire. Ndabona n'umuboga araho asha no munsi aratubwira, rero reka twibwire wariwe. Yes, promema ndabaramukije abakunzi b'Icyubahiro TV. Ku mazina twaniye gushimwa finance ndaho ndasamye umusore yemera. Uraho wasamye asha uranyishe. Rero urashobora kutwibwira neza freshness ninde? Finesse ni umuntu w'umusore yamenye Imana, asanzwe agendana ubumuga bwo kutabona kandi yemera ko ari umuririmbyi vya vrai. Ndavyemanga vraiment. Okay, Finesse yakuze atabona canke yavutse atabona canke yavutse abona hama aca asa yisanga atabona vyagenze gute? Uduhate mwanyaje gato kugira ntivuge byinshi dukoreshe nyine umwanya just sinzi ko ntibararisa sinzi abantu ngo barera mu maso sinzi ngo ijuru rirera just ko ngabo cyo muzi nyine vyagenze. Ko tubesha iki kirauri wagifashe gute? Iki ufise nindi yakiguhaye? Na serve ama urukurano nibiki ngo usanga baguhaye ibitanyoye kawo menya gute? Umuntu arumva guwifana nawe no havuye amaso mugabo nawe guni yavuye nawe dorira cyakomeye. Okay, uransinze none Finesse, nagomba ndakubaze akantu gato. Wowe uvuga ko uri umuririmbyi wiyemera, wamenye gute ko uri umuririmbyi ko utabona? Mbe kwanza ndakubaze ko mbona utesa, wowe wambaye gute ko utabona? Wabigenjeje gute? Bo musanzwe umuntu agiye gura impuzu ugera uzi jenge gura impuzu nifuza impuzu mezuko ndatswe nabaye pana ya noire shati ya rouge igitenge siko nijire y'ubwiza y'ubwiza isa gute? C'est noir. C'est noir. Okay.
udumva ko ubimenya none wambara gute ubigenza gute akandi kantu jewe nama mbona tuvugana kuri telefone nkatangara none wowe ukoresha telefone gute ko ndakwandikiye audio ndakurungikiye audio numva unyishura ndakwandikiye message nkabururanditse none ubikoresha gute mimi unanishangazaga sama uko na mashetani hapana technology yaragwiriye ukije ukoresha telefone ubiroshe cyane kandi nibarabamo ni telefone n'umuntu atabona ubu ashobora kuyikoresha kuko ariyo application tesheje kuri Play Store cyane ukaja kuri Google ukayiroshesha ni talkback umbira talking icyo ugize cyose ugikritse iravuga just mubwe mugira click imwe mugatwe double click twe tugira kabiri mubwe mugira rimwe rumva ikintu inciro ya mbere irakivuga ica kabiri ugize uku kica cinjiramo ama igasoma amazina na message iragusomera niko kuca wumva rero ibintu nakayanditse ama nawe kamwisura n'indome zose irakubwira ABCD uko nyine uko ivyo bintu je navyo narinzi bakunzi bacyora TV ndabimenye ngaha nukuri mu mije ihora intangaza ifise gitari ihora ivuze gitari iraririmba mbenda kubaze ko murambona ukunda kuririmba cyane ivyo kuririmba wabitanguye ryari mbo jewe n'umuntu nakuze bandi umuntu nkunda umuziki cyane kuva nyiri umwana naye gatonya numvise je kuva nyifise imyaka 2 numvise no karavuga umuziki na cangenda nkumviriza mba rero uza gushabura tagata rero navuga ko je nataka kuja mu imyaka 5 nataka kuja mu groupe de louange kwa na grand frère rero mukuru wa groupe de louange kuri église EAC eko je navuga ko nakuriye muri église EAC ama rero ndakuru uko nivuga nataka kuja kurimba muri concert y'abantu muri concert nyene concert 2013 nyibuka ko musi ambaye ndirimba afise imyaka 5 yatabiye kuririmba afise imyaka 6 ndatera chorus icyo gihe mbona nyene tugurure abantu bararyohewe nkabana biriza Wene ngaho ariko barizwa niko bayirukira umwana uburamenye yo bija. Wabonye biriza je nanje mbwira nambaye impuzu imeze gute. Mane gufasha. Oya nikumbwiye wabonye wararimbye ubona abantu biriza none nanje nambaye impuzu imeze gute. Ariko urize navyuko kwegira. Nene umva kurukura nyine. Ngo urabona ari gihe ubona none urumva rero. Manye rero nahumye. Ariko je urangyohera ukuntu meze kuko utandukanye n'izindi muntu urakunda ibintu byo gukora ndabona ufise gitari mana numva ngaho no munsi utanyeretse ingene mu mishobora kuvuza gitari itabona origirisha we uronse biraza kubonekana neza utubesha hama none ko mumaze imisi ndakubona usirikira mu afishe mu bintu by'ama competition urenze impamvu je ndahuye ubwo wewe ngira kwanza imbere yuko tutaraja mu bintu bya competition wowe nta muziki cyane karaoke wigeze kuba urimo cyane wigeze kuba ukunda borero akagapoe kweri karanzize ku mutima jendi buka ko nyiri ku ishure kujya kurubuka kwa jendi zenetana igihanga kuri centre rero ishure ry'abagendera mugabo gutabona nirindi riri ahandi hantu hatandukanye mugabo rero ngeze ku ishure kujya ku impano zihura ndafite abagenzi twahuye abagenzi turakorana ku ishure twari abanyamuziki bamwe mwe mugabo birahinduka twisanganye muri ubwo buzima ya jinaririmbye muri karaoke ariko cette fois-ci je yose nabaye ibi nabibayemwo numva nabinezererewe nkabye baje mabari je kweri ibintu wapi nawe nchiro nyiti je kweri wapi numva kweri wapi kandi please waramenye imana bije turirimba hajya uri mwiza sheri you so beautiful imbere y'abantu nkacagira ku mana reka mwami nkuririmbe uri mwiza deja namaze kwibwira umuntu hama ndayibwiye ni imana ni wakomeye muri abo bantu ndiko mimbaza nde naretse nde rero nasanze bo je nkaje ku ruhande rwanje sivuze ku ruhande rw'abandi ku ruhande rwanje vraiment nari bikoreye mu gusubu naragaritse kandi vraiment n'abajema banje nibaza ko baranahura cyane ya umuntu afise shwazi we niyo ashaka gukora mu mwemo yiwe none ndakubaze nk'ubusatbi canke amaze kubona
abo bose muramaze kubonana Kidumu je twarabonanye mu maboko turaramukanya. Okay. Abo bose none nta muntu numwe yigeze avuga ati Finesse jewe ndakeneye kugusupportinga ko bavuga muri gospel ko mudatera imbere none wagiye muri gospel kugira iki mbe umaze kugera he uri muri gospel mbe hoho Kidumu akubwiye ati uno munsi Finesse shaka kugufinansa wovyemera kugira ngo utere imbere Bo mu bisanzwe abarogo namwe nibo bana b'Imana. Mu bisanzwe Kidumu nibaza ko atanaho yonkura ko aho yaranziga naravuye. Akurondera nashobora kuronda. Oya. Mbe nakajambo Kidumu mwigeze kuganira kugira ngo basi akurikiranye ikiganiro avuga ati wa mutipe ngujya. Bo akaranibuka no muri gospel banegeza ko kuri yarambye ngo yaje bije turi kubona abagenzi ati mwege n'ubu bandaye mucokoza umva bandaye mucokoza umuziki wanyu ni uzobabesha rero gusa no muri gospel ndakora n'ingufu zanje zose nkaraba ko ejo hanje ubaheza kandi vraiment I hope so ni heza cyane. Urumva rero Kidumu we n'umwidogera Kidumu aleze ko yari ni kiye kintu umwibukira ko yagufashije nk'umusanyi twemera aho ngakwisi umusare vuga ati yarafashije Kidumu yaranteye courage tu yagute Okay reka tuvyakire Kidumu yaramuteye courage ariko uno munsi aguhamagaye kugira ngo mugire featuring ushobora kuvyemera ushobora kuvyemera turagushimiye rero reka abakunzi ba Icubahiro TV barafise amatsiko yo kumviriza ingene uririmba n'ingene uvuza gitari umbega ubikora gute jewe shaka umfatire ndaza amanote numbeshe shaka umfatire do numve Doni none ubimenya gute Bo usaze gitari gifise formule gifise base ya korde zose kuno zitwa umva ibyo ni ibintu ntabwo bigoye gufata bisaba kubyiga gusa kandi maze kubyiga ni maîtrise kuko amigira oroshe kubona ni muri kaze y'uku nuku ya mbe ijya competition yaheze wari nikiye kintu wari wagambiriye bari kubaha amahera kandi mukaririmba n'indirimbo nikiye kintu wari wateguye ni nabo wa mbere acoustic narinda bitwa kubera aho yose wa muri ufise acoustic ariko ntaco ko haje utera imbere ni heza sinubwo bitakunze petete kindi gihe bizokunda reka abakunzi ba Icubahiro TV bumve Finesse ingene abikora turagwaye kazi bikore mu gahogo What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares indeed. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Yo, hallelujah, hallelujah. None ko naninjiye mu nkemu je nagiyeyo. Oh my God. Mbega ibintu. None ora wiyumva gute nkiyo ubona canke uri ahantu mubu kwa Mungu nakubonye uri mu giteramo kinini wari ku mafishe akomeye niyo uri mu biteramo nkabijya ukibona nyene ukaca wumva kutabona uzifata mu gute bo jebro bakutabona sino byidogera ngo oya abo kutabona gusa ikintu novuga byampaye cyamwe kubona n'abantu benshi umva ni impano wahawe iruti zindi no gusa nibaza ko vraiment nta kintu kibera ubusa ako nawe nyiriyo nabamba ntwari guhura hari gihe usaga ijene ko bandi kugade ku muceri gasaga ni wombonye mugabo kubera iki nivuga ngo nta kibera ubusa mu busanzwe kandi vraiment
igihe cyose ndimba ndi kumwe n'abantu ndumva ndi fier just ndakunda kunezerwa vraiment ntacyo bimbwiye nta munezero bimbuza alez nukuri uraririmba neza uvuza gitari neza ibintu ni fresh none ndakubaza akajambo kanyuma tuce duheza ikiganiro David Nduwimana umuziki w'iki ko nabonye muri concert yiwe kuri Jardin Public nabonye wari kuraririmbisha byagenze gute kugira ngo umenyane n'ujya mu star ubu wari muri Australia mwamenyanye gute bo David kuri byagenze hariho umupapara witwa Obedi asangira mu kigobe kwa Johnson rero umva yaratuze nk'ijya band yose kujya kudutabona rumva nawe ujya Obedi ujya wundi Petit David n'umugenzi wiwe sana vuga tere ndifuza ko abasore banje mu banshiramo baganamanye bagaperforminga wa barabyemeranya rero nuvuga mu busaze ntari nzo kuvuga birebire nuko twawe na Dave turabashimiye gose bakunze ba Cyubahiro TV murumva ko twari kumwe n'umutipe umuboga mwensam ko atesa gose nubwo ari mu mugabo arashoboye twagomba uno musi Cyubahiro TV yabazaniye impumyi kugira ngo ibereke impano ubushobozi impumyi zifise nubone impumyi ngo nishoboye irashoboye ari ibintu byinshi yavuza gitari araririmba akoresha telefone arashobora gukora ibintu byinshi mbe amamvu y'ibindi bintu byose nta kindi kintu bikorwa bisanzwe ushoboye gukora bivana n'ikihe kintu ushobora kwikoresha wowe wenyine n'igiki jewe ndazi gukora ibintu by'abantu bashobora kwambara nk'amasentiyo hari ibintu bakora muri mukaranga ku Burundi igihe byo kujisha ibikorwa byo kujisha amakuru utabona twarabyize ku ishure ejo nzogusanga aho uri kurabikorera nze ubikwereke abakunzi bayicyubahiro kiraka nabirondera kweri ndabikorere erega ubibonye ubitweretse tuzashobora guca tugura ikiraka turabashimiye abakunzi bayicyubahiro TV uko mwadukurikiranye mutibagiye kugira subscribe mutibagiye kugira partage kugira ngo mubandanye kuronka ibiganiro bya Cyubahiro TV turagushimiye cyane Finesse murakoze cyane kandi ndashimye vraiment mwakoze murabana beza merci urashobora kugira akajambo Cyubahiro TV nawe akoshikirije abakunzi b'Cyubahiro TV vraiment namanda bashobora kunyumviriza kandi ndazi ko yiganigiye gushika kure please ko shoboye nibaza ko ukuboko kwawe ushaka guteza imbere umuntu nakwifuza kumfasha nibaza ko iyi TV nyene cyo yandika ama nabo barafite ukuntu duca kubyegera ushaka kunshikira alez muri mugisha wanje ciao